Ejo kuwa kabiri itariki zitanu z'uku kw'icumi na rimwe hazoba amatora y'umukuru w'igihugu muri Reta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amatora isi yose ihanze amaso, na cane cane ko ico gihugu ari rutura ku isi. Gisanzwe gifise inguvu zo guhindura vyinshi mw'isi. None amatora y'umukuru w'igihugu yo muri Amerika atunganije gute? Nibihe bintu nyamukuru dukwiye kumenya kuri yo? Niyo nkuru nyamukuru tuza kurabira hamwe kuri uyu wa mbere. Mahoro cane, ni David, nizere ko meze neza. Mu bisanzwe amatora ntazoba kuri uyu wa kabiri, ahubwo kuri uyu wa kabiri ntihazosozegwa. Abanyamerika bavyifuza baramaze gutangura gutora mu vyo bita vote anticipée. Ibinyamakuru bitari bike birashikiriza ko abarenga ibice 54% bamaze gutora. Abanyagihugu bose b'abanyamerika sibo bitorera umukuru w'igihugu oya namba, ahubwo batora abaserukizi baja kubatorera umukuru w'igihugu. Abo nabo n'umugwi w'abantu 538 bita aba grands électeurs. Abashizeho ibwirizwa shingiro rya Amerika babikoze uko mu kwirinda ko hatowe umunyepolitike mubi wo bita un démagogue yohava atorwa. Babona ko abanyagihugu bose badatahura cane vya politike, bati reka dushireho abazobatorera. Bisunze ijambo ry'umugiriki Platon yagize ati abanyagihugu bategerezwa kumurikirwa n'incabwenge ngo nibahendwe no bacura bufuni na buhoro. Ni kuvuga rero ko ejo abanyamerika bazotora aba grands électeurs, abo nabo bakazoca batora umukuru w'igihugu ku wa 17 Kigarama. Muri rusange ariko iyo umugambwe wamaze kuronka aba grands électeurs benshi, umukuru w'igihugu awukomokamwo aba yamaze gutsinda. Itora ryabo aba ari nk'umugigwa wo kwemeza gusa. Ubwo buryo rero bwo gutora buratangaje, butuma habaho igihe usanga umugambwe ushobora kuronka amajwi menshi y'abanyagihugu, ico bita vote populaire, hagera mu ba grands électeurs umukandida w'uwo mugambwe ntatsinde. Ivyo rero biramaze kuba mu matora yo mu 2000. Ico gihe umukandida w'abademokrate Al Gore yatsinzwe na George Walker Bush. Naho Al Gore yari yamusumbije amajwi 500,000 yose, hageze mu ba grands électeurs George Bush yaciye amutsinda. Mu matora yo muri Amerika kandi habaho ico bita swing states, n'amareta ashobora guhindura impengamiro ku mugambwe uyu n'uriya bivanye n'igihe. Mu bisanzwe muri rusangi amareta atari make muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanzwe adahindura impengamiro z'imigambwe. Aho rero muri swing states niho urukino nyago rubera. Akazi abakandida baba bafise kaba ari ako gukwega ayo mareta ngo ahengamire kuri bo. Izo swing states nazo zishika 10. Harimo nka Pennsylvania, Arizona, Michigan, Florida, Ohio, North Carolina n'izindi. Umukuru w'igihugu atsinze amatora acarahira itariki 20 z'ukwa mbere ku mwaka ukurikira. Mbega none gutora Kamala Harris canke Donald Trump akunguko nakahe kuri Afrika? Jevans Nyabiyage yandikira ikinyamakuru South Chinese Morning Post avuga ko abo bakandida bose atakinini cane Afrika yobitegako. Gwego nivyo, Kamala Harris avuka kuri se w'umwirabure w'umunyajamaika yakomoka muri Afrika, kandi kuva asubiriye Joe Biden nk'umukandida w'abademokrate abanyafrika baramushigikiye cane. Ati nta vyinshi umuntu yomwitegako, ngo na Perezida Barack Obama we yari afise n'umuvyeyi akomoka muri Kenya ntaco yigeze ahindura gifatika. Abo bategetsi bose uko ari babiri ico bazokora no kugerageza guhagarika inguvu Ubushinwa buriko burashira muri Afrika. Nico gituma Amerika yemereye Afrika imiliyaridi 55 z'amadolari y'abanyamerika mu mfashanyo, mu gihe Ubushinwa buheruka kwemera imiliyaridi 51. Ikindi ngo Donald Trump aramutse atsinze yogumana umurongo wiwe wa America First, ngo ikimurazi ishinga n'ubuzima bwa politike bw'indani muri Amerika gusumba kwinjira mu ntunganyo y'ibindi bihugu. Niko vyari n'igihe yari umukuru w'igihugu ca Amerika hagati ya 2016 n'2020. Ikindi batandukaniye ko nuko Kamala Harris azobandaniriza mu murongo w'abademokrate wo gukomeza mw'isi ibijanye no kuronsa uburenganzira abifuza kubana bahuje ibitsina no gukuramwo inda. Ivyo
Donald Trump nawe ntavyerekwa. Dutandukira inkuru ngufi. Haribonekeza ubukene bw'inyama muri kino gihe haba mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu ntara. Mu kwezi kwa gatatu 2022 ikiro c'inyama mu isoko kwa Siyoni cyagugwa amafaranga ibihumbi 11. Uno musi kigugwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 27 na 28. Rimwe na rimwe kirashikana n'ibihumbi 30. Canga zigugwa ibihumbi 22 kandi zahora ku bihumbi 18 mu kwezi kumwe gusa. Abadandaza inka bavuga ko muri kino gihe atanka zibagwa bakironka. Mu isoko ya komine Mishiha mu ntara ya Cankuzo naho ngo zazimvye kubera agaciro k'amafaranga y'u Burundi kakorotse ugereranije n'amashiringi ya Tanzania. Mu bumanuko naho ngo intandaro ya vyose yabaye ingingo leta yafashe yuko inka zororegwa mu ruhongore. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.